sinari bwumvijwe nk'iryo ndemba mu mutima wanjye kwarukundo y'amaraso yiwe amaraso yiwe kabunubwa nsange uruko mbivuga nangaye kwarukundo rwiwe y'amaraso yiwe kabunubwa nsange mu rugo haleluya uruko mbivuga nangaye haleluya vuga imbabazi z'Imana uvuga urukundo rw'Imana uvuga kugira neza kw'Imana bizozana benshi kuri Yesu ngo namubwiye byose ndamubwira uko ameze oya genda buke nawe Yesu yakuzanye buke buke haleluya yakuzanye buke buke yakuzanye buke buke nawe bazane buke buke urukundo rw'Imana ni rurerure cyane urw'Imana idukunda ntawarurondora urw'Imana idukunda ntawarurondora urukundo rw'Imana ni rurerure cyane urw'Imana idukunda ntawarurondora urw'Imana idukunda ntawarurondora urukundo rwa Yesu ni rurerure cyane urw'Imana idukunda ntawarurondora urukundo rw'Imana 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 ni rurerure cyane urw'Imana idukunda ntawarurondora ni rurerure cyane urw'Imana idukunda ntawarurondora urukundo rw'Imana rurakomeye cyane urw'Imana idukunda ntawarurondora urukundo rw'Imana ni rurerure cyane urw'Imana idukunda ntawarurondora urukundo rwa Yesu ni rurerure cyane urw'Imana idukunda ntawarurondora urukundo rw'Imana ni rurerure cyane urw'Imana idukunda ntawarurondora twazamura haleluya nirugira intango nirugira n'iherezo nako tworupima Bwana Yesu asifiwe kuramo ibi bintu biriko birahira Yesu ashimwe cyane wimenyereze kubwira abandi ingene Yesu agira neza wimenyereze kubwira abandi ingene Imana ikora ibyiza ku buzima bwabo niba warakomeretse nukwiye gukomeretsa abandi ahubwo nawe ukwiriye kubabwira amajambo abakomeza amajambo abashigikira amajambo abubaka haleluya hari ikintu numva mu mutima nubabwira muri iki gikorwa cyo gukorera Imana ibakenure ibamara ubukene ibaha amafaranga narivuze ngo Imana ibamara ubukene ibaha amafaranga kuko namba ari ikintu ca mbere gitera iteka
ni ugukorera Imana mu mufuko hameze neza. Nimba ari ikintu cubahisha ni ugukorera Imana mu mufuko hari ifaranga. Uza kuri podium hano mu mufuko hari inoti, ukavuga ubutumwa mu mufuko bimeze neza, ukaririmbira Imana mu mufuko bimeze neza, ugasenga mu mufuko bimeze neza. Ariko iyo ukorera Imana mu mufuko hagwaye, umenye yuko n'ubutumwa bwawe uvuga bwumvikana ibice 40%. Bantu b'Imana mwahamagawe muco Imana yabigabiye. Numva ijwi ry'Imana ariko rambye ngo nababwire Imana ibamarire ubukene. Ibyo tukiri mu isi ubukene bw'uzohera, ariko Imana igira ikintu ikoze, hagira ikintu gihinduka mu butunzi bwanyu, mu mifuko yanyu. Tukiri mu isi twama dukeneye amafaranga, ariko Imana igira ikintu ukora ku buryo uhagaze hano imbere uvuga ubutumwa udafise ikibazo cy'ingene uza gutaha, udafise ikibazo cy'ingene abana baza kurya, udafise ikibazo cy'ingene abana baza kwambara, udafise ikibazo cyo kuriha inzu. Imana igukemurira icyo kibazo cy'amafaranga mu izina rya Yesu. Ntabwo byumvise, ubyemera utabyemera, ayo mafaranga urayakeneye muri urugendo rwo gukorera Imana. Nta kintu kiryoshye nko kuva hano ugashika muhira usanga ibintu bimeze neza, ugasanga muhira abana bafunguye, ugasanga muhira abana baronsa amata, abana baronsa agasukari, ariko uri mu rushengero uzi yuko wasize muhira ibintu bimeze nabi, kandi uzi yuko atakintu uza gukemura muri ibyo, umenye ngo no mutwaro uremereye cyane. Imana igukemurira ikibazo cy'amafaranga. Nimba ari ikintu gitanga amahoro, nigihe mba ndiko ndavuga ubutumwa nzi yuko amafaranga ya taxi naza kuyagurana, ata muntu nza kuyasaba, ariko ndi ngaha kuri podium nzi ko mufuko hagaragara, n'amazi yo kunywa ntaza kuyaronka. Ndavuga amajwi akambwira ati we ayo majambo yagabanye, mu mwanya uraza gutaha n'amaguru. Ndabasengera ngo Imana ibakenure mu izina rya Yesu. Ijwi rikakubwira ngo uriko uravuga mugabo mu mwanya uraza kubwirwa, uraza kubura. Ariko uzi yuko mufuko bimeze neza, uza guca muri restaurant ushaka, uza guca mu kaguriro ushaka, icyo ukeneye ukakironka. Ndakubwira icyo ukura bivuga abantu bakabyumva, nawe ukabyumva ko hari ikintu uri kuravuga. Bani bakenure mu mafaranga mu izina rya Yesu. Hageze ko ufasha abandi ugakura mu mufuko ukabaha, atari ukwama uteze amaboko ngo abantu baguhe. Hageze gukora nawe ugakura mu mufuko mu byawe ugafasha. Mana kenura imifuko y'aba bantu mu izina rya Yesu, imifuko yanyu. Haleluya, haleluya. Nimba ufise sakame yikozemo ikiganza ndayisengera, cyangwa ukore mu mufuko wawe ngoma nagusengera Imana iguha amafaranga mu izina rya Yesu. Hari ababyumvise bahagurutse, kora mu mifuko yawe usenga isengesho, Imana ikenure mu mufuko. Mu kwizera wumve ko wakoze muri ya konte yawe, wumve ko wakoze muri ya banki yawe. Data mu izina rya Yesu ndasengeye imifuko, ndasengeye amasakame yabo, ndasenze ngo bakenure mu izina rya Yesu, ndasenze ngo uzuze amafaranga, ubahezagize ibifadika kugira ngo baronke ingene bagukorera bashize amanga mu izina rya Yesu. Amen. Mungu akubariki. Semeni haleluya. Ndavuze ngo Imana ihezagire umufuko wawe, ihezagire ingodo yawe, ihezagire portemone yawe, ihezagire isakoshi yawe, ihezagire umufuko wawe. Imana iguhezagire. Ndagomba ngo Imana iguhindure banki ya eglise, iguhindure konte ya eglise, iguhindure konte y'ishengero, ku buryo ishengero rigize ikibazo aba ari we wa mbere. La tubwire ikibazo, tubwire ingorane. Ntabwo byumvise uzamuye. Haleluya. Ndakeneye ko ibibazo by'ishengero ari jeza ndabikemura, nabikemuye ngiye kugurana, ahubwo ndabikemura abantu baje kungurana. Ndagusengera ngo Imana ikugururire mu izina rya Yesu. Ndagusengera ngo Imana ikugururire mu izina rya Yesu. Ndagusengera ngo Imana ikumare ubukene mu izina rya Yesu. Ndagusengera ngo Imana ikugururire mu izina rya Yesu. Ntabwo byumvise uzamuye. Haleluya. Imana iguhezagire mu izina rya Yesu. Imana iguha amafaranga mu izina rya Yesu. Ku musozi w'iwanyu uhinduka wo kubagurana, muri karitsiye iwanyu uhinduka wo kubagurana, abo muvukana uhinduka wo kubagurana. Imana ni telemando. Imana ni hezagira umufuko wawe. Kozamura haleluya. Kozamura haleluya.
Imana iguha ibifadika. Ndavuze ngo Imana iguha ibifadika. Ndavuze ngo Imana ikugururire. Ndavuze ngo Imana ikugururire, iguhindure umunyamafaranga. Sema haleluya. Ugeze muri Kongo usangeyo konte yawe. Ugeze Tanzania usangeyo konte yawe. Ugeze mu Rwanda usangeyo konte yawe. Ugeze Amerika usangeyo konte yawe. Ibyo wakoreye Imana. Haleluya. Reka nababwiye gukorera Imana ni byiza. Ubushize nari mvuye muhira fata bisi yo mu Bwiza nza muri ville. Twicana n'umukobwa umwe, uwo mukobwa n'umumisirmani. Yicara hano nanje nicara. Murabona mu mabisi kugira ngo winjire henshi baravuga ngo banduzane ijana. Ngo banduzane iryo jana kuko ndifite icyizere kuza kuri diwa. Wa mukobwa ijana aribura. Aribuze cyenda mutangira. Duca turagenda tugiye kugera muri ville ko arihisha atanga amafaranga 2,000 bamugarura 1,000. Umbane namutangiye ijana ntanga amajana 2. Yururutse arambwira ngo nturiye kubera iki ngo nakwishuriye ijana natanze ijana rimwe namuhaye ricarira gicurira bisi. Wewe byumva nk'akantu gatoya, ariko iyo natanga ryajana ntabwo yari kunyishurira. Igikorwa cyose ukora kirandikwa imbere y'Imana. Ejo nicyo kizoko kirakuvugira. Twazamura haleluya. Mu mwanya naho nari najano nsanga nta gitoro gihari, canja muri ville kugira ngo ngende gufata bisi njana mu Bwiza kurondera amazutu. Ngeze muri bisi ngaho nuriye, twuriye muri bisi tunigana cyane. Ariko man, cyo kibazo ni wokenye muri rukamereza kan. Turiye turagenda kumbi imbere hari yicaye mutama asanzwe asenga ngaha. Asanzwe asengera hano, twaramusengeye Imana iramugira neza arabohoka. Sinzi ivyo yaragiye. Mbona arasemereye ari inyuma. Nguriya muntu yicaye inyuma ntimumurihishe. Namurihiye. Yandihiye kubera iki? Kubera ko hari ico namumariye. Ndasenga ngo Imana ibahezagire mu buryo bwose, iguhezagire mu nzira zose. Semeni haleluya. Chandagenda. Umva, Imana iguhezagire mu buryo bwose. Ushobore kuyikorera. Hari ibintu bidashoboka utagira amafaranga. Hari ibintu bidashobora kugira utagira amafaranga. Semeni haleluya. Ubushize naho numva umuntu umwe arampamagaye, ni mwene data umwe wonga arambwira ngo duhurire ahana aka muri ville. Tuhahuriye sanga yashitse mbere, kumbe hari muri restaurant nziza, kumbe ajya muri ville ya restaurant meza. Arambwira ngo nanipfuje ko uyu munsi dusangire cyane kubera impamvu ya arambwira ngo waransengeye. Hari igikorwa nakoze kimwe, icyo gikorwa kingaburira mu gitondo kintu cyayi ciza, ko yagikorwa ciza nakoze. Jewe na amafaranga naronse yo kumuha, namuhaye icyo mfise, ariko amafaranga ayambikamo. Haleluya. Mu musi mwakayi keza, mwakawumurete keza, duhejeje amaka envelope. Vuga ngo aka envelope. Haleluya. Arambwira ngo narakwiyumviye ko ngo numva no kugurira ibirato, ngo ariko sinamenya ni nimero yawe, ngo narazibajije ndazibaza Ejide ngo ziramunanira, ariko Ejide nta nimero zanje uzikwe. Barabyo amaka envelope basa ngo kavuye kuki, kavuye ku munsi umwe nigeze gukora igikorwa. Haleluya. Nimero zanje mwari muzizi. Mbese na Ejide ngira ntazazi. Burya nambara zingashere, w'indwi cyangwa 8. Nindwi. 37 38. Aho nshashira mu kirenge kagenda neza. Ko estime nanda kubwiye nimero namba 44. Ai. Bwana Yesu asifiwe sana. 44. Hakoze niko ndabasega. Ndafise costume nambara. Ariko kandi n'Imana yagukozeko ntuzoreke kuyizana ngo sindayambara.
nzoyambara neza. Hallelujah. Yesu ni mwiza. Ijwi ry'Imana rirambwiye ndiko ndavuga hano, Imana yifuza kubamara ubukene. Mukorera Imana bimeze neza. Urazi nawe uvugishwa ukerekwa ariko mu mufuko hagwaye. Urabibwira abantu ntibavyumve. Kwavuga Imana ikora, kwavuga Imana itabara, tukaba tubona wewe yaramenaguritse. Iyo Mana ariko aratubwira ni Imana imeze gute. Ariko iyo babwira ibintu Imana yagukoreye. Haleluya. Ndabwire mubu ndiko ndavuga ubutumwa nkavuga ngo Imana itanga imiduga, Imana itanga amazu narabironka. Wibaza ngo abantu bavyumva cyo kimwe nuko no babwira ivyo maze kuronka. Imana yatanga imodoka. Haracavuga ati none iyo Imana itanga imodoka kwitarayiguha. Iyo Imana itanga amazu kugipanze nk'abandi. Harige batavyumva neza. Ariko iyo ndababwiye ibintu babona nkabashingira nayo bifatika. Ivyo bintu baravyumva neza. Haleluya. Iyo ubwira abantu ngo Yesu ngo akiza ingwara ata muntu numwe werekana wasengeye agakira baravyumva ariko bakavyumva gake. Ndasenga ngo Imana ibahingabire zo gusengera abantu bagakira. Urambika ibiganza ku bantu bagwaye bagahitira bakira. Haleluya. Abi wanyu bashingira nayo ibifatika babwire ngo Yesu agira neza ibintu bifatika biboneka. Ubabwire Yesu azura ubereke uwo Yesu. Haleluya. Ariko Yesu we. Ariko Yesu. Nabitangaza vya kera biri. Hari ngenda kumanda. Nijwa n'agahinda. Ariko abantu bajyamye hano turi he abahanuzi b'Imana n'abakozi b'Imana. Ariko Imana niyo nabikora. Kuko ibikoze byotera akacakari. Kuzura abantu bose bari kumana n'abari hariya ikunya baranda n'abari he n'ari iwacu. Byotera akacakari. Nigiye Yesu azuye abantu. Igihe azuye Lazaro yaravuze ngo Lazaro zuka. Ariko yavuga ngo zuka hari guca hazuka abantu bose. Ariko yazuye uwo yarakeneye. No mwaya materaniro haza gukizwa uwo Yesu akeneye. Haza gutabagwa uwo Yesu yifuza ko atabaho. Haza kubohoka uwo Yesu yifuza ko abohora. Niyo muri mwe nari mwarigiye dusenga ikibazo kagisubirana inyuma kandi twasenze. Hari umuntu Imana ikeneye. Umubana Imana ikeneye Mana we nanje ndimo. Umereko Mana we. Umereko nkemuriye cya kibazo Mana we. Oh hallelujah. Ngengera kumanda ngibaza none. Cyane nagera mu bitaro ngibaza izambaraga z'abahanuzi bakera ziri. Ukaza usanga abantu bajyamye mu bitaro ukagenda ubasigaho. Kibaza none zambaraga bakoresha ba Yeremiya ziri. Ariko nabo ntibabasengeye bose. Ba Yeremiya bakijije bose. Hari n'icyo usengera Imana ikakireka. Ngo none mama mugisha. Mugisha twamusenge. Twaramusengeye musengesha. Senga. Imana iratwitegereza. Ati hageze ko aja kuruhuka rekera. Amen. Ntivyari kuyinanira ko tumusengera gake twarasenze turasenga bere rimwe tukabona umenga yakize ariko yahaguruka agashinga intahe yo muya mukobwa mwiza ariko Imana nayo iravuga ngo ndamukeneye. Haleluya. Twararanye nawe kenshi kurushinga senga turasenga koresha imbaraga zacu zose ariko Imana iravuga ngo ye harageze ko ndamujana. Ariko nimwakira imbaraga z'amafaranga. N'abantu mwe Imana iratanga amafaranga. Menga ikintu ndagitevye ko cyane. Ariko Imana iratanga amafaranga kuko amafaranga nibimari, amafaranga akemura ibibazo byinshi, amafaranga akiza ingwara nyinshi, amafaranga abohora ababoshwe benshi. Ndabasengera ngo Imana ibakemurire ibibazo by'amafaranga. Muhinduke umuti, muhinduke abagukemura ibibazo mu ishengero. Ikibazo ushike mu nzu y'Imana wakibonye uhitira ugikemura. Alala Mana we Mana ibaha amafaranga mu izina rya Yesu. Amen. Kuva hirya y'ejo abakurikiranye video nashize kuri YouTube ubutumwa nakoze hirya y'ejo buratandukanye nubwo nari maze iminsi nshirako.
umeze neza usa neza, bibaza ngo rero ngo ni kubera ko byikoroye uko nyine ni imbaraga z'amafaranga. Hari ibikorwa byakozwe, hari ibintu byari bikenewe bimwe bimwe twaronse kugira ngo ibintu bise neza. Ntabwo ushobora gusa neza uko gusa. Icyo gitenge wagihawe nuko wavuze mu ndimi cyane. Imana yakoresheje umuntu arakikugurira cyangwa guha amafaranga urakigura cyangwa urayarondera amafaranga urakigura. Ntabwo cyakorotse, ni imbaraga z'amafaranga. Igitenge cyiza nk'icyo ni imbaraga z'inoti. Imana ibahezagiza amafaranga mu izina rya Yesu. Isafuriya igaragara kubera imbaraga z'amafaranga. Mani guhezagiza amafaranga ejo uzodusiga ubitunganije, n'iyindi minsi uzodusiga ubitunganije, ugiye kwa muganga uronka uburyo bwo kubikemura, ugwaye amafaranga bikemura. Ega hari ibintu bidakemurwa n'amasengesho, bikemurwa ni faranga. Mwabantu b'Imana mwicaye hano, Imana ibahezagiza amafaranga. Mwabakobwa mwe mwicaye hari inyuma, Imana ibahezagiza amafaranga. Aho harimwe abasore bagiye kumera imvi, atari kubera ko ubusore butarabarambira, ariko ari kubera umufuko hameze nabi. Nimwakire gukemura ico kibazo mu izina rya Yesu. Mwabakobwa, umuntu afise amafaranga ntawe upfa kumusuzuma. Ari umusore ashobora kuza gukoresha atakureje kubera ko wisize usa neza, ariko akureje kubera ko umufuko wasa neza, akagukunda kubera ko umufuko wameze neza. Mwabadamu mwe ndabasengera ngo Imana ihezagira abagabo banyu baronka amafaranga, ariko namwe yabahe. Umugabo yawe yotunga nawe ugatunga. Umva, umugabo wawe yoronka amafaranga nawe ukayaronka. Wabyumvise? Umugabo wawe yotera imbere nawe ugatera imbere, yogira konte nawe ukayironka, mugahuriza hamwe. Ariko akantu kose ukabwira umugabo, aragera igihe agusuzugura akavuga ati po nawe ntacu masi, ariko agera muhira agasanga hari ibintu bimwe bimwe wakemuye. Yaguhaye 5,000 agasanga waguze inkoko, utagiye kwa maraya, utagiye kurondera ahandi, agasanga waguze umukeke mwiza. Aravuga ngo uri umugore nyamugore, ntabwo uri umushenzi, uri umugore nyawe. Geze muri ugasanga umugore yatetse ikinono, yatetse umutwe w'akabenzi, wamusigaye 2, akakubwira ngo nirutse ibintu byagenze neza, Imana yuguruye n'amashimwe menshi. Haleluya. Akagenda akibwiriza akaja kwa Siyoni akakugurira igitenge cyiza akagusoneshereza, woreka gufashwa. Kagenda muri vira akagura akarato keza akakuzanira, uzokamugura utagira amafaranga. Ndavuze ngo Imana ibahezagiza amafaranga, mutungura abagabo banyu, ama surprise, asange hari ibintu wakemuye, sange waguza amashuka meza, sange waguza sange waguza amasahani meza, asange ibintu bimeze neza mu rugo. Nimwakira amafaranga mw'abadamu mwe, nimwakira amafaranga mw'abakobwa mwe. Wewe nta mafaranga ukeneye, akira amafaranga mu izina rya Yesu. Imana ibahezagize ibifadika. Murondera amafaranga, mwiruke mushakishe mukore,
amafaranga ntabwo atogwa mu nzira, bariruka n'ibirenge bigasha, karondera ugashusha umutwe uri kurondera ifaranga. Haleluya. Biraryoshe kubona umumama nkawe wicaye mu iduka ryawe ririmo nk'imiliyoni 100 cyangwa 200, wicaye muri ya ntebe izunguruka, uri kuri vora ya box urikata. Biraryoshe no kuri kw'Imana, ariko atakintu na kimwe ufise. N'umugabo wawe niyo gusuzugura hari ikintu ufise faranga, aragera ahantu akazamuka, mugabo ijwi rikamubwira ati we yagenda buhoro nawe arashoboye. Ndasengera abagabo bakira amafaranga, abasore mwakira amafaranga bose. Amen, haleluya. Murabizi icyatumye abanyamerika batugirira n'ababirabure, muruzi icyo byavuye ku bukene. Ubukene bwari bwaradumereye nabi, bakaza baje umenga baje kudufasha, bakagenda batujanye. Bariya bose bajya banwara Amerika mubona bari basogokuru, ni basogokuruza bacu, ariko kubera ubukene babayemo abazungu barabacana, baja kubagira abaca, baja kubagira abacakara, babamerera nabi. Haleluya. Amafaranga. Umukozi w'Imana umwe niwe ariko aravuga mu kanya, ariko ndubiriza mu gitondo mbyutse, aravuga ngo buriya bajya birabure mubona bajyanywe muri Amerika, bamwe abazungu barabagiriye nabi ku rwego rwo hejuru, barabakomerekeje ku rwego rwo hejuru. Bo barashobora gufata bakajana, dufate nk'umusore n'umukobwa bavukana, bakabajana babagejejeyo, ubajanye agaca bagurisha, akagurisha umusore ku bosi runaka, akagurisha n'umukobwa kundi mu bosi runaka. Icyo bakora, bafata umukobwa bakamuzana mu ijoro hatabona, bakamujyambikana hamwe na wa musore, bakabyarana. Umusore akabyamana n'umukobwa bavukana, bakamuzana mu ijoro hatabona, bakamuhuza nawe, bakaryamana. Abana babyaye, umwana uwo mukobwa byaye ntamurere, agaca mujyana kumurerera ahandi hantu. Muriko muranyu, bakagenda babahuza muri ubwo buryo. Uko kuntu rero babahujije, bamaze gukura, abana bamaze gukura, bakabatandukanya n'abavyeyi. Umwana ntaregwe na nyina, umwana ntaregwe na se, agakura ameze nk'igikoko, agakura atagira urukundo, akaregwa ukwa wenyene. Hakagera igihe bafata umwana yavutse amaze gukura, bakongera bakaza kumuhuza na se, akavyarana na se cyangwa akavyarana na nyina wiwe. Abantu bagakura bafise imitima y'ubukoko muri bo. Cyo gituma bari abazungu, abari abirabure bajya banwara Amerika, ntibakunda muri Afrika, ntibakunda ngahi iwacu, ntibadukunda. Kubera iki? Ntabwo barezwe na base na ba mama wabo. Iyo urezwe na mama wawe na papa wawe, bakwigisha, bagushiramo umutima w'ubuntu, umutima w'urukundo. Abajya abanyamerika babirabure ntibakunda muri Afrika. Umukozi w'Imana yavuze ijambo, aravuga ngo imyaka Obama yatwaye, mwigezemo mubona hari ikintu yafashije muri Afrika? Ni umwirabure mugabo w'umuzungu mu mutwe. Umukozi w'Imana yavuze ikintu, aravuga ngo mushiki wa Obama, ku ntwaro ya Obama, yagiye muri Amerika gusaba ubuhungiro, barabumwima, bamuriza indege, bamusubiza muri Afrika, muri Kenya. Kandi musaza wiwe ari wayoboye igihugu cya Amerika, baramusubiza inyuma. Ibyo byose byavuye kuki? Kutagira amafaranga. Kubera ubukene, badusanga mu bukene, badusanga tuba mu biti, tuba mu mashamba, tuba mu myobo. Muri za 1944 abanyafrika bari mu biti. Amen.
niba abona umuntu agukunze akakwitaho akakwitwararika atagukundiye amafaranga, uyu muntu uzomuha agaciro. Kabona kugiriye neza atari kubera amafaranga, uzomuha agaciro. Sinababwiye amakuru y'umuntu umufaransa, menga n'umufaransa kazi yavuye iwabo aza muri South Africa, aza baje kugenda kujya bazunguruka baraba ibihugu batembera mu mashamba, ngo ahura n'umuhungu aramukunda. Yari umuzungukazi w'umufaransa, ngo akunda umwirabure wo muri South Africa aba mu ishamba, abandi baba mu ishamba. Baramubaza bati gituma wakundanye n'uyo muntu nibiki? Araho yango nanjye sindabizi, n'urukundo namukunze. Ko ata amafaranga afise, ko atabwiza afise, ko atagikundira agira, wamukundiye iki? Ko atabifatika tubona afise. Ati n'urukundo. Urukundo rwanje mu kumukunda. Amen. Umuntu niwe abona gukunze akakugirira neza, atakintu ufise, atamafaranga ufise, uyo muntu uzomuha agaciro. Ntabwo vyumvise neza. Niwe abona umukobwa gukunze wa musore we, akagukunda atakintu ugira, utagira inoti, akagukunda mukagenda n'umwaka imyaka 2 mukabana, ubwo rukundo uzoruha agaciro, rurakomeye cyane. Mane bahezagire mwe mukomeye Imana amashi. Iyo nibutse ko sheri wanje yankunze atamahera mfise, ndamuha agaciro. Kubera iki? Hari abafise inoti. None waruje gukora iki? Waruje wanje kurondera iki? Ko ntagira inoti, ntagira ifaranga, ntagira ikintu na kimwe, ariko yari afise urukundo. Yabivye urukundo, yimbura urukundo. Ico biba nico uzokwimbura. Kwa wambivye mwugo rukundo, nanje nzoruguha, ndagukunde, ndagukundirize. Haleluya. Benshi muri ngaha mubanye nabo mubana kubera urukundo. Benshi mwabanye atakintu bafise, atagira n'amafaranga yo kwigaburira ngo afungure, ariko uramukunda. Ariko abakobwa muri abana bese, mwikomere amashi abadamu n'abakobwa. Ugasigi wanyu kwa so na nyoko mufise ibigega, ibintu byuzuye, ukaja kugorega y'umuhungu, ukaburara ukabwirirwa iwanyu ibigega byuzuye. Nimusubire mwikomera amashi muri abana bese. Twebwe abagabo byotugora, ariko mwe murashoboye. Bwana Yesu asifiwe sana. Murashoboye. Iyo mpamvu umugore yihanganira umwana mu nda amezi 9, akamwonsa, akamuha urukundo rwa kivyeyi amezi 9. Hajya jewe no bishobora. Yakishwe. Ntabyo nashobora. Aho uri kuramwonsa urazi ikintu uri kurakora. Uri kuramushiramo ubumuntu. Uri kuramushiramo ubumuntu. Uri kuramushiramo urukundo ufise. Uri kuramwonsa ibikurimo. Uri kuramwonsa amasengesho. Kazi muri kuramwongereza ku karago. Ejo ni yaba umusenzi nibize gutangaza. Uri kuramwonsa ibikurimo. Haleluya. N'abadamu mwe muze muzana abana kubongereza hano. Muze mufata umwanya mubazana wicara hano umunsi. Haleluya. Uri kuramwonsa amasengesho. Uri kuramwonsa gukorera Imana. Uri kuramwonsa imirimo y'Imana. Haleluya. Abantu bobo nibagikunda mu nzu y'Imana. Aho hambere hahise mu iyo misi iheze itari myinshi cyane, umuntu yaraza mu rushenge akicara, atakindi kimuzanye, uje kumviriza presence y'Imana gusa, ukiyicarira mu nzu y'Imana. Umuntu akakubaza waje gukora iki? Nanjye ntacyo nzi. Kumva uraryohewe, kumva umunezero. Uyu munsi byagiye. Ubu n'uwo haza aje gusenga azaraba ku isaha. Panabakia dakika 10, hasigaye iminota 10 kumasenga araba ku isaha. Ariko aho hambere haheze umuntu yaranezererwa kwa mu rushengero, yaranezererwa kwa muri korale, ukaja muri korale kubera umunezero, kumva unezerewe, kumva umenga ntiboheza kurepeta. Muravyumva?
byagiye ubwo rukundo rwo gukunda inzu y'Imana rwaroye. Niyo gituma wasanga abantu batagase mu mwemo, abantu banezerewe, abantu buzuye mwemo yera, abantu berekwa, abantu bavugishwa. Undi uje hano mu rushengero nawe utoba uzanye no gusengana n'abandi ukaza ukiyicarira ngaha uri kuravoma ku byiza byo mu gicaniro c'Imana. Ariko uyu munsi ahantu ubu ni habuze abantu bakora batari ko aza guheza ryari. Nabona amasaha ageze. Abantu kera nibarambirwa no kuba mu nzu y'Imana. Abantu kera nibarambirwa no gusoma Bibiliya. Mugabo urabwira umuntu ngo mbwira imirongo 10 yo muri Bibiliya akayibura. Mbwira imirongo 5 igufasha muri inondo nagira hana. Bamwe ntibagira Bibiliya, ntibagira ijambo, ntibasoma. Uko iminsi igenda ihera Satani agenda afata abantu abakamuramo gukunda inzu y'Imana. Ako mukunda inzu y'Imana, mwabagabo mwe mukunda inzu y'Imana kandi muri abanyamahirwe. Urinze ubona umugabo yicaye akarambya nkuko mwicaye, si ibintu bikomoka ngaha ku isi, ni ibintu bikomoka mu ijuru. Ukaza ukicara ukarambya wihindura wihindukiza, si ibintu biva ngaha ku isi, ibintu biva hariya mu ijuru ku Mana. Umugabo afise amaproje nk'igihumbi mu mutwe yose akayahagarika. Undi yo muri ngaha mwahagaritse proje zose, mwahagaritse imigambi yose. Semeni haleluya. Bwana Yesu asifiwe sana. Imana data wa twese ikomeze kubanezereza no kubaha kumva umunezero w'inzu yayo. Mesiya, 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 uri umugabo w'intwari pe. Iyo urambuye kuboko kwawe imiyaga n'imiraba biraho. Mesiya, 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 uri umugabo w'intwari pe. Iyo urambuye kuboko kwawe imiyaga n'ibiraba biraho. Mesiya, 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 uri umugabo w'intwari pe. Iyo urambuye kuboko kwawe imiyaga n'ibiraba biraho. Mesiya, 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 uri umugabo w'intwari pe. Iyo urambuye kuboko kwawe imiyaga
Sema haleluya. Nacho wazanye icyo uzojana n'icyo uri kurakora. Haleluya. Ni ibikorwa uri kurakorera Imana, ibyo bikorwa bizoguherekeza. Aranyitegereza urukundo ruramusanga. Aranyitegereza Yesu avuze ngo baho. Baho Yesu atangaje itangazo ngo nubeho. Reka dusome ijambo ry'Imana. Mbere ko dusome ijambo ry'Imana, sabe abashitsi hatugendeye bavyaguruke. Abashitsi uwumva ko ari umushitsi abyiyumvamo. Tukomere Imana amashi, turabona abashitsi. Ongera Yesu amashi ku bwa bene data. Tubakire mu izina ryande. Yesu abakorera iki? Amen. Muvyagire ababegire babaramutse babaha ikaze. Mfite ibimenyetso birenga kimwe binyemeza yuko uzangirira neza. Ibimenyetso birenga kimwe binyemeza yuko uzangirira neza. Oh, mfite ibimenyetso birenga kimwe binyemeza yuko uzangirira neza. Ibimenyetso birenga kimwe binyemeza yuko uzangirira neza.
kora kora tugifite imbaraga dufite umwama duhe kora kora tugifite imbaraga dufite umwama duhe kora kora tugifite imbaraga dufite umwama duhe
nimwicare kuma muhagaze muzamura amaboko. Letelemo. Wewe wicaye hagarara. Sikuna kwa muzaifu kirasi. Bandi bariko bahimbaza bariko bafashwa bariko babohoka na uricaye. Nijya ruzotaba. Nijya ruzogira neza. Akira ubushobozi bugukiza mu izina rya Yesu. Akira ubushobozi buguhesha ibyo ukeneye mu izina rya Yesu. Zamura amaboko yawe. Jehova. 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 Itandara cyiza cy'Imana. Buye rikomeye. Helebo. Yes. Yebo Shantaraminia. Muriro wa mpemu. Umuriro wo gusoza umwaka neza. Turi mu ndwi y'amasengesho yo gutanga ukwezi kwa nyuma. Turiko turinjira mu ndwi ya nyuma tuyiheza. Retelemo. Hagira ibintu indwi irangira vyaheze. Yawe ugira ivyo ukora nari narakumvise none ndakubona.
hinduri yo mibabaro ngwanezeza Imana ishimwe ubwo yumva amasengesho Imana ishimwe cyane muzamura amaboko ndabasenge Icyurukumana mfite umugabane Icyurukumana mfite umugabane Icyurukumana Mana y'isengesho ryanje Mana y'isengesho ry'abadamu Imana y'isengesho ry'abapapa Imana y'isengesho ry'abasore Imana y'isengesho ry'abakobwa wumvise gusenga kwanje Mana mu gihe gikwiriye mu mico nagusabye
Mana turagushimiye, Mana turaguhimbaje. Mana mu izina rya Yesu komezana natwe tugirire neza, turagushimiye, uri Imana ikomeye, uzuza umukozi wawe, umuzuza imbaraga, hezagira ishengero ryawe. Mana mu izina rya Yesu korane natwe bikomeye, aho twakoze ibidakwiriye utubabarire, aho tutashimye uko bikwiriye utubabarire, aho tutitanze uko bikwiriye utubabarire, turaciye bugufi turemeye. Mana urakoze kutugirire neza mu izina rya Yesu, amen. Amashimeshi kuri Yesu, mwashaka kubyagira. Haleluya. Nalemvuze haleluya. Mwige kumvira Imana ivuze. Nimba ijambo rivuzwe uryakire nk'iryawe. Nuvuga ngo rero pastor yakoze amafaranga kandi atayagira, si jewe kuyabaha, cyenda ndarungika ijambo. Bibiri ivuga ngo Imana iri inyuma y'ijambo ryayo kugira ngo irishigikire. Iri inyuma y'ijambo abasabyi bayo n'abasabyikazi bayo bavuze kugira ngo ireherekereshe ibitangaza n'ibimenyetso. Haleluya. None baza ko abantu benshi tumaze gusenga atakintu bafise tukatura ijambo bari bamwe ibintu bikaba bigakoreka. Ni benshi. Nawe zurizera. Haleluya. Zurizera ikintu Imana ivuganye nawe, ugishira ku mutima. Ntucumve nk'umuntu akivuze. Irivuzwe nanjye rishobora guhenuka, ariko irivuzwe n'Imana riracahagaze. Irahagaze rizokomeza guhagarara. Haleluya. Niyo ndaguhanuriye ibintu bikomeye, nturabe jewe, raba Imana. Amen. Ikindi nacyo twimenyereze gushima. Gushima ivyo Imana yakoze. Nimba Imana ikoze ukumva woja kuyishimira, tegura ikimazi ujana gushima. Haleluya. Yishimire mu bifatika, wishimire no mu majambo. Uvuge wongere ukore. Inaye nigikwiye kuba ikintu cagiturumbuka, gikwiye kuba ikintu utegura. Avuga ati Imana yarankoreye muri iyi ndwi, nanjye reka ngende mu ihema ryayo, ngende janye ikimazi cyo gukenguruka. Amen. Ariko nigeze kubabwira umunsi umwe hano ari ku mugoroba, abantu barafise ukuntu bazi gukorera Imana. Dufate muri eglise tuvuze ngo tugura intebe abantu bagatanga, tugura ivyuma abantu bagatanga, mugabo ikintu cyitwa ikigira cumi ugasanga cyarabananiye kandi si ngo ni amafaranga menshi. Ashobora gutanga 100,000, tugure amplificateur, tugure tapi, tugure amabati, tugure intebe, tugure ikintu cyo cyose, mugabo hageze gutanga 1/10 ico kintu kikamunanira. Ariko reka ndakubwire, kugura amabati n'umuntu arengana mwibarabara yo yagura. Ivyo muravyumva? Gutanga amafaranga y'igitoro n'umuntu yaje ari umushitsi yo yatanga. Ariko ikigira cumi gitanga abana bo mu nzu. Nimba uri umwana w'ishengero warakijijwe waravutse ubwakabuka utazi gukorera Imana ngo utange ikigira cumi, uracafise agasembwa, uracafise ikibazo gikomeye. Kugura amabati, kugura amatafari, kugura amasima, twotegura igiterane yaje kuri stade hanze, n'abarengana bose bakabikora, nabo hanze nabi Burayi bagakora. Ariko ico kintu twababwira gutangira Imana ivyo mu nzu y'Imana. Bibiliya yanditse
ngo mwarangunze ibigira 10 n'amashikano. Iyo ageze gutangira Imana ishikanwa birakugora ko wofata ibihumbi 10. N'ubu bari abantu twahagurutsa nubwo bidakenewe ko tubahagurutsa tumuza tumbwira umunsi umaze gutanga ibihumbi 10 by'ishikanwa. Fata inoti ya 10,000 uyikure mu mufuko uyitange, atarigira bikora n'umunsi n'umwe. Mvuze ibihumbi 10, 5 atarigira bikora, 2 atarigira bikora, 100 ikigorongoro, 500. Imana ngo nikeneye byinshi. Ninde yakubwiye ko idakeneye byinshi? Ikeneye bike ku ufise bike. Nimba uyafise menshi tanga menshi, kuko Imana irazi ko ufise menshi. Nishobora kukwaka ibyo udafise. Amen. Amen. Imana yashobora kugupima ikaguha ibihumbi 100 ikaguha mu miliyoni. Irabe ingene uza kuba umwizigirwa. Haleluya. Ugasanga umuntu atanze ikintu mu rushengero kirenze n'ikigira 10 yari gutanga. Ntibibaho. Ugasanga utanze amafaranga mu nzu y'Imana y'ikintu runaka, tugure bafu. Ugasanga utanze 200,000 mugabe ikigira 10 wari gutanga 50. Cyarakunaniye. Uri munsi y'umurongo. Ndabaciye intege. Ugasanga urashobora gutanga ibintu by'amamiliyoni n'amamiliyoni, mugabo gutanga ibihumbi 20 kwizina kigira 10 toni envelope ushire mu kigira 10 uzimbere umukozi w'Imana mubwire ngo mpesha umugisha. Byarakunaniye. Uri munsi ya karonka 20 miliyoni, karonka miliyoni 20, 10, 5 kugira bati muremwo ikigira 10 bikakunaniye. Ariko leta obe ntabwo yimi ikigira 10. Urayima frere, woyima obe nuhembwa yakuye ko kwayo. Inesese urayima, mitiwere urayima, iriha. Ariko mvuga n'abantu bakora mugabo ugeze gukorera Imana sanga uri kuragonana, uri kura kwega amaguru. Ibi bintu tiko turaba pasteur none obere ko yihaye. Ese woha pasteur wobugize nabi ho uvuge basi ko haye pasteur ugira ngo wobutaye ubushize mu ivu rimera. Aho kantu murakumvise? Kandi niyo haye obere ntubutaye uba wubatse igihugu. Iyo uhaye umukozi w'Imana na uba wubatse ubwami bw'Imana. Oberi yihe Bibiliya ivuga ngo ibya Sezari mu bihe Sezari, ivy'Imana mu bihe Imana. Umukristo wese yava kagera ategerezwa gutanga ikori. Utegereza guha meri. Iyo utayihaye uyu mwaka ntuyihe mu wundi mwaka irazika kwishuza. Ntawe uyicikira. Ukiri hano ku butaka ushaka ugenda igihe cyose uzogarukira bazogufata. Haleluya. Umunsi umwe kamvuga akantu neza kaza kwatangaza. Twigeze kugira fundraising, twagize kwitangisha hano muri eglise ku mugoroba. Tugura gitari. Batanga ibihumbi 600. Mugabo nta munsi numwe ndigira amaze utanze ishikano y'ibihumbi 200. Niki cyarasinze. Kandi ayo mafaranga sayo bagiye kugura na amafaranga bafise. Mugabo kugura igitari cy'ibihumbi 600 twakiguze uwo mwanya. Umuntu ugasanga arafise uko gukorera Imana arikora. Sindababujije gukorera Imana ko tuzokwama tubikora muri ubwo buryo. Ariko menya ikintu cyose n'umwanya wacu anyene ugikora. Tibaza aba bantu. Ibihumbi 600 bivuye. Haleluya. Arigiye dora tuvuga ngo twitange tugure bafu ikintu mu miliyoni tugahita tuyatanga ubwo nyine uwo munsi. Mu miliyoni tukawutanga. Ubwo nta munsi numwe ndigira mbona mu giseke harimo mu miliyoni w'amashikano. None amafaranga bavuye. Nta muntu numwe muri mwebwe arigera afata ibihumbi 100
ngo abifunge bizane guke ngo abitange kwishikana. Hari urimo nimba urimo vuga ati pasi je narabikoze itariki urambeshe. Ufata ibihumbi 300 cyangwa 500 ushire muri envelope uvuge ngo ndagiye gushimira Imana ndabizanye. Niyo ubikoze ufata ibihumbi 5 cyangwa 10 ugashyira muri envelope ukaza. Nibyo Imana irabyakira. Kura nibyo nshobora kuronka ibihumbi 500 bya buri munsi cyangwa bya buri ndwi. Ariko rimwe na rimwe kora ikintu nawe gituma usigara urahuhutwa. Ufata uvuga ati mu mezi 3 cyangwa amezi 5 nzokora ikintu mu buryo bw'igigira 10 cyangwa bwo gushimira Imana kizotuma amaboko asigara arahuhutwa. Allo twozamura ibiganza tugashimira Imana. Murabakene mwebwe ni murabakene murababosi ubu nyene ubu Imana yokora akantu muri mwebwe hovamwe amamiliyoni. Murababosi Imana guhezagire ninda bivuza buze amen. Murababosi ariko rimwe na rimwe arigiye mutiyemera. Haleluya. Utegerezwa kumva kuri we uretse n'ibyo amacambo franga muko nazo hapo mu telefone yanyu ariyo mu masakame ariyo mu mifuka ariyo ariko rindira mu mwanya gutanga amashikano kazakora nuko utaza kubibona. La ndiko ndabigisha naco bitwaye. Haleluya. Erega ibikorwa mukora amafaranga mutanga arakora. Urashaka kuvuga ngo twaratanze amafaranga y'igitoro twababwiye ko tuzogura igitoro ariko igitoro twaguze